Amahoro kuri mwebwe mwese mudukurikira ndabahaye ikaze muri ano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Abasore babiri baherutse kwirukanwa bavuye na ku musore n'inkumi baherutse kwirukanwa bavuye mu gisagara ca Dubai berekanywe kuri uyu wa gatatu n'igipolisi c'u Burundi bakagirizwa kuba bakoresha impapuro za magendu kugira bashikeyo. Umugambwe Iprona urababazwa nuko hakiri abajejwe intwaro bo hasi bataratahura ko iyindi migambwe yemerewe gukorera mu burere bajejwe. Ubundi ngo urubuga rwa politike rwari rwifashe neza muri kino gihe. Abadandaza bava mu gihugu kibanyi ca Kongo baca ku rubibe rwa Gatumba barasaba ko bokoroherezwa mu kazi kabo ka misi yose. Ahanini bidogera amabariyeri menshi bacako, rimwe na rimwe n'ibidandazwa vyabo ngo birazimira. Murabikurikira mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Urwego sense rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora rugo rugiye gukora ibishoboka kugira umumenyesha makuru wo mu Burundi afatwe neza mu bijanye n'agahembo. Vestine Nahimana rurongoye yabimenyesheje kuri uyu wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru bibuka umuvunyi wabo, agasigura ko abarongoye ibinyamakuru bategerezwa no kubanza gusinya amasezerano yerekana iyo bazokura uburyo bakoresha. Barafashe iya mbere mu gukingira umwuga w'abamenyesha makuru. Mwahitiye mubibona muri cya kibazo kijanye no gutanga umukarata karanga mumenyesha makuru, twaragerageje kwerekana ingene umumenyesha makuru agomba gukingirwa bihereye aho asanzwe akorera. Niho twanashizemwo bijya bijanye nuko kugira ngo tubereke tubahe inkarata tubanza kubona yuko mufise akazi koko. Twifuza yuko dukingira umwuga w'abamenyesha makuru neza, namwe mugashobora gukora nk'uko abandi bamenyesha makuru mu bindi bihugu bikora. Aho rero niho muri rya nama nkuru turiko turamera amagabo kuri bimenyesha makuru biza gusaba ngo tuvyemerere, tubibwira tuti yamara mu misi iza tuzokara gose gusumba, kuko bazotegereza kutwereka ingene bagiye kuzofata umumenyesha makuru azoba yaronse akazi kuri ico kimenyesha makuru. Gutyo tumenye yuko umumenyesha makuru atavuye muri bwa bushomeri butari bwo, mugabo avuye mu bushomeri koko aje gufatwa nk'umukozi. Nabibukije ko mukora mutari abakozi ba leta, mukorera ibimenyesha makuru. Ivyo bimenyesha makuru natwe akaba ari twe tujejwe kubiha intumbero. Iyo ntumbero ako kamo turakumva kandi turakazi, twaragashikirije igihe kitari gito. Bibonekana ko mu misi iza abandi bamenyesha makuru bazoronka inkarata kuko bahawe ubuzi, kuko bahawe amakontra nayo ni ikintu musinya hagati y'umukozi n'umukoresha kandi muracyumvikanako. Mumaze rero kuba mwacyumvikanye ko ikibazo cyo kwidoga ntikizogaruka. Muri politike ngo hariho abajejwe intwaro z'intango bataratahura neza yuko iyindi migambwe irekuriwe gukorera ibikorwa ku butaka bajejwe. Bivugwa na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona, ashima ubundi uko urubuga rwa politike rumeze uno munsi. Ivyo vyose ariko ngo babikesha ibiganiro bagiranira n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, hamwe rero nuko imigambwe itaratangura ibikorwa nyezina vyo kuraba abanywanyi bayo. Umugambwe w'abadasigana Iprona mu ntara zose turakora ibikorwa, turasaba uruhusha indongozi mu ntwaro bakatwemerera, canke tugaja mu manama atandukanye
ibi rero twobiha insiguro zibiri ni uko ubwa mbere indongozi z'igihugu n'abakuru b'imigambwe tubandanya tubonana mu manama aduhuza hafi buri kwezi duciye mu ihuriro ry'imigambwe kugira ngo tuvugane aho umwe wese aba yagize ikibazo kuko ibi nivyo bizodufasha ko duja ku rubuga abanywanyi bacu badasimbiranira ko na cane cane indongozi z'igihugu zubahiriza amategeko kuko umugambwe w'abadasigana ntaho baraturagiza ariko harashika ko mu mitumba usanga hariho indongozi zirongoye imigambwe ku mitumba ivyo ntitwagenda tutabivuze zitarumva ko ibikorwa by'umugambwe vyobera ku mitumba kuko ugasanga nk'umukuru w'umugambwe uri ku mutumba uri ku butegetsi arihaye uruhusha rwo kubwira abantu ko abatazoza mu mugambwe wiwe batazosubira kuvoma batazosubira kugura icupa ahantu ivyo twarabibonye ariko kandi iyo tuvyicariye n'indongozi ku rwego rw'igihugu z'umugambwe uri ku butegetsi tugasanga ntawabatumye tugashima cyane ingendo y'ukuntu baca babahanura bakababwira ati ivyo sivyo twabatumye ikindi ca kabiri kumbure nuko imigambwe myinshi itari ku kibuga iyo imigambwe myinshi iri ku kibuga murashukumva abantu ukuntu bagira ubu rero twimirije imyaka tutera tuja mu matora arakanenge kovugwa nibaza ko twokumva ariko uko dutera tuja mu matora nico gituma dusaba leta ko yokomeza ibi bikorwa kuko vyama bihinduka iyo tugiye mu matora ukumva umugambwe ukumva ugwaruka ruri mu migambwe rwasimbiranye ko igihe habaye ico bita mu gifaransa fièvre électorale ubu rero twifuza ko ni navyo twaganiriye n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ko dutegerezwa gutegura amatora ku buryo imigambwe izogenda guhiganishwa imigambi n'ivyiyumviro abantu bumve ko amatora ari igikorwa ariko ubuzima bw'igihugu bubandanya. Turabandanya nano makuru twabateguriye igipolisi c'u Burundi cerekanye kuri uyu wa gatatu abantu babiri baherutse kwirukanwa mu gisagara ca Dubai kibagiriza yuko bakoresheje impapuro za magendu kugira bashikeyo hari mwico bita carte de résidence mu rurimi rw'igifaransa. Igipolisi kimenyesha kandi yuko hari abarundi barenga 200 bamaze gushikanwa bagarukanywe muri ubwo buryo nyene mu Burundi. Kuva huguruwe amayira yo kuja mu gihugu ca Serbia abantu batarishe visa ko inyuma yaho habaye ibintu vyinshi bidatomboye kandi bitandukanye aho abantu benshi bagiye mu bihugu bitandukanye badafise ivyangombwa vyemewe n'amategeko y'igihugu c'u Burundi mu bijanye no gutembera. Muri ivyo rero navuze ko biri kwinshi hariho abanyamahanga twasanze bamwe ari abo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi mbere b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cacu c'u Burundi kurondera impapuro z'inzira ama passport bakavyoroherezwamwo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi ndetse mbere na bamwe mu nzego mu bakozi bajejwe ico gisata bakaborohereza bakaronka izo passport bakagenda bashitse rero mu nzira canke bamaze gushika iyo baja bagasanga za passport zabo bariko baragira umwidondoro wabo bagasanga by'ukuri si passport zifiswe n'abarundi bagaca babarungika bagasubira inyuma murumva ko baba bahejeje guteza iceyi igihugu cacu. Hakaba uwundi mugwi w'abantu barondera amaviza atariyo canke bakabatekerera ico bita carte de résidence ni kuvuga uruhusha rwo kuba muri ico gihugu. Ubwo ndago mukaba muzi yuko umuntu aruronka ari uko amaze gushika mu gihugu agiyemwo nyene kuko hari ibindi bisabwa kugira ngo ashobore kururonka. Niho rero bamaze gusuzuma ivyabo nabo nyene baca babasubiza inyuma naho nyene bigateza urubwa igihugu c'u Burundi. No kuvuga rero yuko kuva mu kwezi kwindwi gushika mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2022 uheze turafise
abantu barenga 20 bari muri ubwo buryo bagiye hanze muri izo nzira mugabo bamaze kugaruka. Muri ivyo rero ikibabaje gusumba ibindi nuko dusanga harimwo abajejwe intwaro hasi kuko kugira ngo passport hariho izindi mpapuro uba waronse, tugasangamwo abitwa ngo nabakozi b'Imana. Akambo rero umuntu yotera baba abajejwe intwaro baba abo banyamashengero canke abo bandi bose bakoresha ubwo busuma ubwo ruyeri ko bocira birarura. Hari abadandaza bava mu gihugu kibanyi ca Kongo bazana ibidandazwa vyabo mu Burundi canke babisohokana, bavuga yuko batoroherwa mu kazi kabo, ahanini bidogera amabariyeri bacako menshi, ahandi naho ugasanga n'ibidandazwa vyabo biratakaye. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Abo badandaza bakora urudandaza ndengambibe baciye ku rubibe rwa Gatumba bavuye mu gihugu kibanyi ca Kongo, bavuga ko bashikirwa n'ingorane mu gihe binjiye mu Burundi bazanye ibidandazwa, bagasigura ko amabariyeri menshi ari mu mabarabara ahungabanya ibikorwa vyabo bijanye n'urudandaza. Ivyo duhuraho ni benshi, igipolisi kiragufata, sinzi documentation iri ngaho, ntituzi ivyo baba bakeneye, ivyo dushora n'ivyo tureka ntituzi ivyo arizo. Urashaka kuzana igikinju c'amakoto cyangwa ibikinju bibiri, umupolisi akagufata. Documentation nayo ngo ndiga ukabona n'ivyo ufata n'ivyo ureka. Abo badandaza bagasaba abajeje intwaro kugabanya amabariyeri bahura nayo bavuye ku rubibe rwa Gatumba ruhuza igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ngo kuko biri mu bituma bakora bahomba mu gihe bafise umutahe utari munini. Watusaidie amabariyeri agabanuke ni menshi cyane, amabariyeri ni menshi. Ivyo bitandukanye na bagenzi babo bakoresha ibarabara rica ku rubibe rwa Ruhwa binjira muri Kongo, bavuga ko atangorane nimwe bagira iyo bari mu mabarabara nk'uko bivugwa n'umwe muri abo bakongomani. Ngaha ku rubibe ni sawa kuko twe dufata urugendo Bujumbura Ruhwa tuja mu Rwanda canke Bukavu, nta ngorane nimwe tugira mu nzira. Haba ikijanye no kuriha ugeze ku mbibe urabikora mu mutekano ntangere, hama tukarengana atangorane nimwe. Abo badandaza b'abakongomani bagashima ingingo yo gukuraho amafaranga yasabwa ajanye no kwipimisha umugera wa Covid, amafaranga atakirihishwa ku mbibe Uburundi buhana n'igihugu kibanyi ca Kongo. Arakoze Jean-Marie Mayonga. Hano makuru tuyasozerere mu gisata c'inkino. Ihohoterwa rifatiye ku gitsina ni intambamyi idasanzwe ku iterambere ry'inkino z'abigeme n'abakenyezi. Mu kiganiro nabo vyegwa hahimbazwa umunsi wahariwe inkino z'abakenyezi kuri uyu wa kabiri, bamwe mu bakinyi babona ko amahohotera amwe nayo akogwa cane cane n'abamenyereza aburagiza iterambere ry'abakinyi n'iry'inkino muri rusange. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Omer Nduwayo. Muri ico kiganiro bamwe mu banonotsi bababazwa no kubihohotera rifatiye ku gitsina rivugwa mu nkino, bati hakwiye gufatwa ingingo. Ushobora kuba amaze kubyumva mu zindi nkino, kanatsinda n'ikintu kibi gituma ugwaruka rwa none rudashobora guhurumbira gusubira kuja muri sport, kubera yuko nta kuntu umukinyi azoshobora kuza akaza kumva hariho guhohoterwa hama ngo ejo mu gitondo yongera agaruke, ndetse n'umukinyi naho yovyumva n'umuvyeyi amaze kuvyumva ndibaza yuko kitomubera ciza kurungika umwana, kuko yo bavuga ati ndamushize mu menyo y'ingwe. Je kintu mbona nuko uwo muntu yohanwa n'amategeko. Hari igihe usanga biba defo barabiheba bakabura n'ingene bifata kubera baba dekuraje kuko baba bariko barakorerwa amabi, kandi urumva yuko atari ibintu bisa neza. Ni ugufata ama decision, hama uyu muntu ashaka gukorera nabi umukinyi umunonotsi agakugwa. Ivyemegwa n'abitabiriye ikiganiro. Lydia Nsekera arongoye ishirahamwe ry'inkino Seno mu Burundi asigura ko hashyizweho itegeko ribihana. Tuge turavuga tuti kora yuko natwe bw'izo ngorane tuzifise, reka twicare tuze gushiraho itegeko rihagaze cyane ku nyifato
umuyobozi canke umumenyereza arinda gukora imbere y'abakinyi. Muri iryo tegeko hariho inyifato, hakabaho n'ibihano ari umuntu yafashe uwundi ku nguvu. Aho rero umuntu azoca yegera abajejwe igipolisi. Si twashatse yuko abantu bose bumva ko iryo tegeko rihari, cyane cyane abo bavyeyi bamwe bamwe badashaka yuko abakobwa babo baja mu nkino. Uwo murongozi wa Seno ahamagarira indongozi z'imigwi abamenyereza n'abandi vyega kuvavanura n'iyo ngeso. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kubandanya muryoherwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro.